Dusangwa amahoro nshuti mukunzi wabandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo ry'17 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka n'ibihumbi 2023. Ndaguhaye kaze. Igikorwa co gusubiriza amanoti ya kera kigeze ku ntambwe ishimishije mu ntara ya Rumonge ndetse no mu ntara ya Makamba. Mu gihe kuri uwa gatanu w'igenekerezo ry'16 ruheshi 2023 ikinyamakuru Region Wiki cazindukiye mu makomine ya Nyanzarake mu ntara ya Makamba hamwe no muri komine Rumonge y'intara ya Rumonge mu ntumbero yo kuraba uko igikorwa kijanye no gusubiriza amanoti cifashe, basanze hatari hake abenegihugu baritabiriye igikorwa ku rugero rushimishije. Musitanteri wa komine Nyanzarake Marie Goreti Irankunda akaba yavuze ko nk'ahegereye amabanki n'amamikrofinance abenegihugu bagerageje kuyijanira ku makonte yabo, ariko ahandi abenegihugu bakaba bari bacibonekeza mu baja guhinduza izo noti. Nimpaye Ildefonsi umuyobozi w'indero muri komine Nyanzarake yariko arafasha abajejwe intwaro kwandika abenegihugu bazanye amanoti ya kera muri zone Nyanzarake. We yamenyesheje ko gushika kuri ubu wa gatanu isaha 4 z'igitondo abantu 55 aribo bonyene bari bamaze kwiyandikisha kw'izone kugira ngo bazahindurirwe amanoti ya kera. Tubashije impamvu ico gitigiri kikiri hasi, Mandela Alexis asanzwe ari umukuru wa zone Nyanzarake akaba yagize ati: iyi zone ya Nyanzarake ni zone iri mu gisagara, ni zone iri benyene. Nta mafaranga bazanye kuko bavuga ngo ntibazi igihe bazoyabahera, ariko mu yandi mazone nka Kazirabageni, Muyange, zone Kabonga na zone Mukungu gushika ku munsi w'ejo hari abantu benshi. Twegereye mu mabanki atandukanye nka Bankobu, Kopeke, Interbanke, BCB n'ahandi, nta mirongo y'abantu yari icibonekeza nk'uko vyari bimeze mu minsi ya mbere y'intango y'iri sekeza rya BRB ryo guhinduza amanoti ya kera y'ibihumbi 10 mu mafaranga y'amarundi n'ibihumbi 5 mu mafaranga y'amarundi. Umusunikano ku mabanki niwo wari umaze iminsi urangwa mu mabanki yo ngaho i Nyanzarake. Mpawe nayo Jacqueline asanzwe ari umukuru w'umutumba wa Kabondo yabwiye Region Wiki ko hari haheze indwi haguma huzuye abantu benshi kuri Kopeke, kandi ko nk'abadandaza bibagora bagiye kuretira kuko wasanga babaha make kandi bo baba bakeneye menshi. Bakaba bemeza ko muri iyi minsi urudandazwa rwari rumaze iminsi rusa n'urwahagaze, ivyatumye ibiciro vy'ibifungurwa bica biduga rwose. Egide Hatungimana umunyabigega wa Kopeke Nyanzarake isanzwe ibitswamwo cane abadandaza bo ngaho mu Nyanzarake, akaba yagize ati: hano abo twakira benshi usanga ari abadandaza, abikorera utwabo n'abakozi ba leta, kandi naho haba hazindutse abantu benshi turagerageza gukora amasaha menshi kugira ngo ntihagire n'umwe asubira inyuma. Hatungimana abandanya amenyesha ko mu ntango y'iri sekeza bataha kare kubera batari bwaronke amanoti mashasha, ariko ngo kuva aho BRB itanguye kuyanyanyagiza mu mabanki ndetse n'amashirahamwe y'ubudandaji baciye batangura gukora gushitsa mu masaha ya 4 z'ijoro. Akizera ko gushika ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo ry'17 ruheshi 2023 abanyagihugu batari bake bazoba barayahinduje, ariko akabona ko nka hamwe BRB yokongera ko n'umunsi n'umwe vyofasha n'abo batarayashikana kuyahinduza. Mu ntara ya Rumonge naho vyari vyifashe gute rero? Mu ntara ya Rumonge naho nyene hazindukiye umunigano w'abantu, ariko mu masaha ya 8 abantu bari batanguye kugabanuka. Amakuru twahawe n'uwujejwe umutekano kuri Kopeke yatubwiye ko abantu baguma baza guhinduza amanoti yabo, ariko ko abaje bose batunganirizwa. Abandi nabo bari basigaranye amahera ya kera ntawemera kuyatora nk'uko bibandanya vyemezwa n'uwajejwe umutekano. Tubajije uwunyonga ipikipiki impamvu batariko baratora ayo manoti kandi ikiringo kitarahera, yatwishuye ko hadashobora kuyatora kubera hadasanzwe afise konti yoca haja kuyabika ko bukeye, kandi ko afise ubwoba ko yohava hasanga abantu benshi hagaca abura uko ayahinduza. Akaba yaragize ati: none wumva noca ndayatwara he? Noja kumara umunsi wose ntondeye ibihumbi 5? Wapi! Twibutse ko ikiringo ibanki nkuru BRB yari yatanze co guhinduza amanoti ya kera kugira ngo hasubirizwe na mashasha kizorangira kuri ubu wa gatandatu igenekerezo ry'17 ruheshi 2023, mu gihe BRB hitokongera ikindi kiringo. Ese aho muherereye mubona igikorwa co kwegeranya izo noti za kera cagenze gute? Twandikire. Nayo mu yariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu nuko i Nyarugusu mw'ikambi haye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania
hari ubwoba bwinshi inyuma y'urupfu rw'abana batari munsi ya bane bahitanywe n'agasama. Uwo mugera wandukira witwa agasama uriko urabica bigacika mu ikambi y'impunzi ya Nyarugusu mu gihugu ca Tanzania. Abaganga bamaze gutangaza urupfu rw'abana batari munsi ya bane. Impunzi zisaba urucanco rw'iyo ndwara. Umurwayi wa mbere yabonetse hagati mu kwezi kwa gatanu muri zone icenda, yafashwe nk'ibisanzwe. Inyuma y'indwi zibiri amavuriro mato mato yararengewe. Abana batari munsi ya bane bafise munsi y'imyaka itanu barishwe n'uwo mugera wica cane kandi wandukira cane. Duhamagarira abantu kudasubira gusuzugura iyo ndwara no kuja ku bitaro babonye ibimenyetso vy'iyo ndwara. Uko akaba ariko abo bajejwe ubuvuzi bashimangiye. Impunzi zirafise ubwoba ko iyo ndwara ishobora gukwiragira cane, bagasaba ko haba urucanco vyihuta. Turatewe umutima uhagaze kuko hari haheze igihe incanco zitagitangwa. Ngizi ingaruka. Dusaba abajejwe ubuvuzi na HCR ko bogira inguvu kugira ngo haboneke incanco vuba cane ibara ritaragwa. Uko akaba ariko impunzi zasavye. Bamwe mu Barundi n'Abanyekongo muri iyo kambi ya Nyarugusu bemera cane ubupfumu. Ishirahamwe MTI Medical Team International riraba ivy'amagara y'abantu ryari rimaze gutunganya isekeza ryo guhimiriza abantu kugira ngo baje ku mavuriro aho kuja kurondera imiti y'ikirundi. Ibimenyetso vy'iyo ndwara. Mw'isekeza ryabaye kuri iyo ndwara, abafasha mu gisata c'amagara y'abantu bavuga ko ku bana iyo ndwara idashoka igira inguvu, ikagaragazwa n'amaherehere ku mubiri, ubushuhe buke buke ndetse no gusesemwa n'ibindi. Uruherere rwibonekeza ku bitigiri biva kuri 50 gushika kuri 80% vy'abafatwa. Bigatangurira mu maso no kw'izosi imbere yo kubandanya ku bindi bice vy'umubiri. Ibimenyetso biranga iyo ndwara ni ukwiyongera kw'ibihute inyuma y'amatwi ndetse no mu muhogo. Abakuze nabo nyene barafatwa cane cane imiyabaga n'abakenyezi bibungenze. Ku bakenyezi bibungenze bategerezwa kwitabwaho kuko umukenyezi yanduye agasama yibungenze nyene, amahirwe yo kwanduza umugera ikibondo ciwe kiri mu mbanyi ni 90%. Ako gasama karashobora gutuma umwana apfa canke hakamugara hakiri mu mbanyi. Nta muti wihariye w'ubukangwe ariko hari urucanco. Ari naco gituma ababa muri iyo kambi ihaye indaro abantu barenga 120,000 basaba ko haboneka incanco. Nayo mu gusozera aya makuru womenya ko amabanki abiri yonyene mu gisagara ca Bujumbura hariko arakira abayitura mu gitondo co kuri uwu wa 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2023. Bankobu na BGF nizo banki zuguruye imiryango kandi zakira abazanye amafaranga yahahora canke abatora amashasha bakeneye. Muri ayo mabanki abiri abayobozi batubwiye ko mw'isaha imwe kuva isaha 1:30 bamaze kuronka ababitura barenga 50 imwe. Abo bayobozi bakavuga ko nubwo hari kuwa gatandatu baza gukora gushika isaha 11 zo ku mugoroba, bikenewe barenze ko umwanya ukenewe mu gutunganiriza abantu. Ku yandi mabanki mato mato canke ay'ubudandaji, Posta mbere ni banki nkuru y'igihugu abo bakeneye nubwo atari benshi mu gitondo co kuri uwa 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2023, imyidogo iribonekeza. Abayoboye ayo mabanki ntaco barashikiriza.